twandikiye leta ya Australia tuyibwira ngo kuko isanzwe yitaho n'ibindi bibazo bibera handi, tubabwira ngo ntibahirahire ngo barabe hirya baheve babifata minenegwe mu biriko biraba mw'ibara ririko riraba mu gihugu tuvamwo ubu ryatanukiye no mu karere. Iryo kete ryanditswe twerekana ibi uguhonyanga h'agateka ka zina muntu gakorwa na leta y'Ubujumbura, ubu niho ni ry'agateka. Ibyo bibazo iyo bikozwe agateka ka zina muntu haba impunzi, izo mpunzi ubu igice kirenga umuriyoni kiri mu makambi y'impunzi kigoreweyo. Ubunye abantu bose Abarundi bariko barahunga, bahunga kubera ibibazo by'ubutunzi, bahunga ibibazo byo gukubagurwa kubera ku bwoko bwabo, kubera ibibazo, kubera ama opinion politique yabo, ivyiyumviro vya politike bitandukanije n'ivy'ubutegetsi. Abantu barahunga kubera gufata ku nguvu abantu byakoreshejwe nk'igikoresho kuva imyaka iraheze. Twagahamagara ico gihugu kugira ngo nk'igihugu gisanzwe kwirikiranye ibiba mu Burundi, cara mu bihugu vyatoye ko ujya mugwi wahora ukora amatohoza ku mabi ubutegetsi bwa CNDD bwakoze, kugira ngo usanzwe bunabizi ngo bubandanye kwiyamiriza ibikorwa vy'irya leta. Rero nico ahanini twari twabandikiriye. Rero mu nyisho baduhaye n'irya mwabonye, iyo nyishi kabirimwo aho bemanga ko ikibazo c'u Burundi bakizi kandi bagukurikirana. Baratwibutsa yuko mwibuke yuko mu myaka ibiri iheze kandi guhera gushika n'ubu tubandanya biciye mu buryo butandukanye ikibazo c'u Burundi cyonywa ry'agateka ka zina muntu gakorwa na leta y'u Burundi, babandanya bagisangira nabo bagisangira. Ikindi cyatunejeje muri iyo kete ni hajya banditse muribuka yuko no mu 2000 no mu nama igira 51 y'agateka ka zina muntu kishiramwe mpuzamakungu bavuze ico kibazo kandi bari mu bashigikiye ko Burundi bwogumizwa kwijisho kugira ngo bubahirize agateka ka zina muntu, ugurure n'urubuga rwa politiki kugira ntihagire ngo abaheva bibaza ngo ico twize tukiteze ku bandi. Ngira ngo muhereye kubiheruka kubera mu Biri abantu mu mico itandukanye bahagurutse, twarabonye yuko atakwitega ibivuye ahandi, akimuhana kaza imvura ihetse. Ico twiteze tutezwe muri twebwe nyene, mu ba diaspora, mu ba politike, mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, yaba amashirahamwe adaharanira ya societe civile, yaba mu mashirahamwe namwe bw'amaradi, nuko twemeranije ko duhagurutse ngo twikorere ico dushaka ku Burundi buba. Ivyo navyo bihera kuvugana n'ibihugu dutuyemo. Ivyo bihugu byashize imbere demokarasi. Turi ngaha nk'Abarundi mu bihugu bitandukanye kubera hari demokarasi, kubera hari amategeko yubahiriza bose, abava handi n'abahavukiye. Turi ngaha ngo ivyo nyene tubona ngaha ari byo twifuza iwacu tuzovyikuramo dufatanyije n'abanyene, kuko mu kuvyitega ni nakarusho kubona igihugu nk'icari kuvuga ati twebwe ntibituraba, twe turabaho duherereye muri ibi byazi, twe kumbure ivyo mu bibaza abandi canke mwimenye. Amareta yandika uko ashaka, ariko irya nyishu n'icemezo yuko ibyo twama tubitura, ibyo twama tubereka ko bavyumva babitahura. Rero ikindi dushobora kwitega nuko twabikoze nk'ababa muri Australie, ariko Abarundi ntibari muri Australia gusa. Twibaza yuko ari ugutera intege abandi aho bari hose. Turazi ko hari abariko barabikora nabo bamaze kubikora, ngo bashiremo inguvu amareta, amashirahamwe, ibigo vyose byo kw'isi bikurikirana agateka ka zina muntu ngo bihaguruke tubihagurutse, maze burya Burundi buri ku manga cyangwa bamaze gushika mu manga ibihinduka bihinduke. Iyi kandi kiba n'intambwe kuri twebwe nyene, tubone yuko ritavuzwe ritivuga. Iyo nyishu nibaza yuko sumuti, ariko ni ikidutera intege yuko tugiye kubandanya. Ihe abambewe nabo nyene batwemereye yuko tugiye kubandanya dukorera hamwe, duhanahana uko vyogenda, tubereka ibiriko biragenda nabi, kugira ngo ejo hageze yuko n'igihugu wobaza ati none mwifuza ikimeze gute, biroroshe. Tuvuga ati twifuza igihugu haza abatwara batunganiza bose,
igihugu twari twumvikanye haheze imyaka irenga 10 abantu bariko baricwa ariko bacibwa amaguru bariko bicwa n'intambara bariko bategira intekera ku mutwe hakaza amasezerano twafashijwe n'ikindi gihugu nka Afrika y'Epfo tugafashwa na Mandela. Ni muri iyo ntumbero dushaka ati haze intwaro izana umwumvikano, izana yuko umuhutu atarara aratekera intekera ku mutwe kubera hatwara umutuzi, hataza yuko umutuzi arara aratekera intekera ku mutwe ngo nuko hatwara umuhutu. Abantu batirirwa baraca mu nzuzi baca mu mashamba bariko barondera aho bamaraga mu kubera igihugu casambuwe itunga ry'igihugu ryasenye. Nivyo rero mu bisanzwe kubana n'ivyo bihugu basanzwe babizi igituma haba tuze mu gihugu, nivyo twari ati tushaka yuko intwari imeze uko. Rero burya demokarasi ntiyaturutse iwacu naho yahahora. Ibihugu vyinshi cyane cyane bitwite bya rutura biravuga yuko bishaka ko demokarasi kwira hose. Mu gihe rero tubibutsa mu gihe bo shaka demokarasi biwabo gusa baba bihinyuje, niho tuvuga ati ya demokarasi muvuga ko mushaka ikwira hose niyo dushaka iwacu.